Uko kutumvikana kurangwa hagati y'abadereva b'imodoka zunguruza abantu zibakura muri komine ya Rugombo zibajana i Mabayi mu ntara ya Cibitoke hamwe n'umukomiseri hajejwe igipolisi muri komine Rugombo guhagaze ku kubashingira igiciro co kwiyunguruza. Isoko ryacu muri abo badereva b'imiduga rishikiriza ko iyo ntwazangabo y'ipete rya Colonel Roger Nahishakiye yashinze ko igiciro co kwiyunguruza coba 3,000 ku modoka ntoya bita Probox uva mu Rugombo uja i Mabayi. Ivyo ngo akaba yabikoze atisunza amakuba abo badereva bahura nayo mu kuronka igitoro. Bamenyesha ko bagura igitoro kuri magendo ibido y'amaritiro 20 ku mafaranga 180 ngo kubera kuri station baba bakibuze. Ugasanga hari n'imodoka 10 kuri station ya Mabayi bikarenga ntari barazi bahaye amabito karonka nk'ibyo by'igihumbi bawumva ngo runaka bayandikira TV ngo didokora ibi abo banyagihugu bakorera mu gisata co kunguruza abantu bavuga ko badashobora gushira mu ngiro iryo tegeko ry'urongoye igipolisi muri komine Rugombo ngo kuko bokorera guhomba naho batega ubwoba ko bazofatirwa ibihano. Ngo namande 500 n'umunyoro iyi modoka rero turi Mabayi muri 8 ayo maruvuga dupakirire arero turu yoba nkoreye 24 ese no bandiko ndakora iyo modoka yo bariyo bampaye gusa no bariyo baguhereye gusa rero ndobikorera. Abo badereva basanga nyabona hari hakwiye gutorega umuti ingorane y'itangwa ribi ry'igitoro ari nayo ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka Colonel de Police Roger Nahishakiye harongoye igipolisi muri komine Rugombo kugira ngo atange umuco.